munsi uhambaye ni diyoseze nkuru ya Bujumbura muri paruwasi Katedrali Regina Mundi nyene tuhezagira isengero ndabona ingene yashije hariho n'ivyahindutse nabonye igitabire nakuro kuko bayirinda ikibanza umusaraba wa Yesu Kristo kuko Yesu Kristo nyene yabaye umusaraba gusa ndabona kuko ingoro y'Imana ishaje umunsi rero barayihezagira hanyuma twongere tugire umunsi mukuru w'isabukuru ya diyoseze ya Bujumbura diyoseze ya Bujumbura izina 61 twongere
ico gihe rero turambaza abiranga abepiskopi batuje imbere tuba duhagaze hanyuma araza gushikiriza igisabisho ari kumwe natwe dusenga hanyuma habe gusiga krisma altari impande zose za altari hanyuma habe gukosa altari n'aberanga muze twamaze aberanga bari mu ijuru ngo bifatikanye natwe badusabire imihezagiro Imana idushungururire ko yishungururire no muri namoro uno munsi ibaye yayo mukama tugirire gowe Tubisabishije